Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi reka ndabasabe tuduze amaboko turamukanye mu izina rya Yesu Kristo. Jewe ndi imbere yanyu nitwa ry'imana janvier nkuko mwavyumvise. Nkabashima Imana yuko yangabiye uno munsi ngo baje dusangira amajambo yayo. Nkabashimiye n'umusenzi ansengeye neza cyane. Ati je mpagaze hano imbere nitwa ry'imana janvier mumbone uko nyene mugane mumbone uko munyumvira ntazi kuko Imana ikora ikoresha abantu ntiraba ubuhizi bwabo mbere kenshi uzusanga ifata abanyantege nke akaba ari bo ikoresha. Nico gituma ndiko ndavuga gutyo oye mvuga n'ishugwa iyerekwa nguma ngira apana iyerekwa ryo kubona mugabo gutahura gushasha amajambo y'Imana. Iyo tuje tukavuga amajambo y'Imana ukagira ngo nibisanzwe maze iminsi ndonka ishugwa rinyereka ubushobozi bw'ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ubushobozi budasanzwe bw'ijambo ry'Imana ku buryo ninje mu majambo y'Imana mvuga ni iri ni ijambo ry'Imana koko. Hari ikintu rishaka gukora. Kubera iki? Kuko usubiye kure utangura gusoma ijambo ry'Imana urabona Imana ivuga ibintu bigakoreka. Ibintu bikaba. Urabona mu ndwi izoza tuzomara indwi turiko turasenga nta kindi kintu tuzokoresha nta n'ubupfumu tuzoshiramo nta mareba ntaki tuzokoresha amajambo gusa kandi twizeye yuko amajambo tuza kuvuga mu izina rya Yesu Kristo ibintu biza guhinduka ibintu bizohinduka. Iri ni ijambo ry'Imana rero. Yesu ashimwe cyane. Turyumvirize twitega kumva ko ari ikintu rihindura. Tumaze akanya twumva rero amajambo y'Imana. Navuze ko nitwa ry'imana janvier ndi umukristo wa hano. Narize umwami Yesu, amaraso ya Yesu Kristo yaranyogeje, numva ndi imbere yayo ndahaba nemewe kuko Yesu yankoreye igikorwa kidasanzwe. Amajambo twumvise kare tumaze kumva mu kanya karenganye twanje kuva amajambo duhumuriza ngo duhumure Yesu aranesheje ngo mu isi hari amarushwa muri n'amarushwa turi n'amarushwa. Imana dufashe cyane. Ndaramirije niyo ivuze ati hari ibanga Imana yanyegeje abantu. Iyo utakanura hari amabanga menshi y'Imana utamenya. Urashobora kurangiriza kuhereza kuri ibi nyene byo kuvuga ngo ari amarushwa nivyo ukibagira ko Yesu yanesheje. Iri banga rikakwibagira ko Yesu yanesheje ukaguma ngo harimo amarusha ndagowe mugabo ndagowe ariko Yesu yaranesheje. Yesu ashimwe cyane. Amen. Akantu tugereza kumenya ububasha bw'ijambo riko ratubwira. Vyizigiro ati agakiza karatwegereje kurusha igihe twizereye. Ati tugende nk'abanyabwenge. Yesu ashimwe cyane. Ibyo kandi nivyo birakenewe ko tugenda nk'abanyabwenge. Kuko muri iyi si utagize ubwenge urashobora gutakara. Utagize ubwenge. Ndaramirije nayo hari ibanga Imana yanyegeje abantu baraza mu isi gushika naho baronka ibintu gushika naho bibaborera bamaze kuronka abapolisi babararira bamaze kuronka abazamu bamaze kuronka ibihinda bamaze kuronka nago bambwire ishengero canke
ndaramirije hari igihe kuronka umupolisi biba itegeko kubera ikibanza baguhaye kubera iteka ufise muri ico gihe siko none mugabo nkuko babivuze ntibikwiye yuko bikuboreza ngo bibagire ibindi bibagire Imana. Hari ruhande y'aya majambo yose twasomye twumvise hari ijambo nahawe tugiye gusangira ni ijambo ryubakiye ku civugo kivuga kiti gira Yesu imbono y'ubuzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Gira Yesu imbono y'ubuzima bwawe. Hari ruhande yuko hari amarushwa, hari ruhande yuko hari ubutunzi bushobora kukuboreza, hari ruhande yuko ufise ivyo kuboreza bindi ugatakaza ubwenge, hari ruhande yuko hoba ivyo gusamaza. Ijambo mfise uyu munsi ni ijambo rivuga riti gira Yesu imbono y'ubuzima bwawe. Tugumya hanyene ijambo imbono wavurondera usange kumbure rifukafutse ari gifungu mugabo kugira imbono si bindi byinshi. Kenshi mbere ni imbono uravye muri Bibiliya ubonye uwagize imbono aba yarose akerekwa. Siko none rero sinshaka kuvuga kwerekwa kw'indoto, indoto zije zikubwira ibiba mugabo nje mvuga indoto iyerekwa ry'ahantu utegerezwa gushika, ikintu utegerezwa gushikako, ry'ahantu ugomba kuva uvuga uti impera n'imperuka kandi si hafi kure, nkwiye kuzoba ibintu bimeze gutya na gutya. Iyo niyo mbono. Mu mbono rero haraza amahangiro, niyo migambi usanga turiko turakora mu buzima butandukanye. Mu mbono hamaze kuza amahangiro, munsi yaho turabona ko haca haza n'ibikorwa, hakaza n'ivyo dushaka gushikako. Mugabo ivyo vyose tugenda turakora ari vyubaka imbono, ari bikujana bikagushikana ku mbono. Ku mbono. Yesu ashimwe cyane. Mu buzima udafise imbono uba utazi iyo ariko araja. Udafise imbono uva mu nzu ugasohoka, yavuze ati urasohoka kandi iyo usohotse ntushobora no gutakara kuko udafise imbono ntumenya iyo uja. Ugenda iyo utazi ntushobora gutakara kuja hose. Mugabo uri kuraja hose usanga ugenda urabushagirika, n'ivyo ukuye kuronga sanga nturi kurabironka kuko uja aho utazi nyene. Ijambo rero hari ruhande y'ibi bibazo, hari ruhande y'ubutunzi bwo kuborera, hari ruhande y'icubahiro n'ivyubahiro worondera. Gira ubuzima bwawe bugere imbono Kristo Yesu. Nukuvuga hirya y'ubuzima. Nukuvuga hirya uri kuracikana ikintu washize imbere ushaka kuzoshikako kuzobona ufise abe Yesu Kristo. Mugabo kandi kugira Yesu Kristo hirya n'ubuzima bwawe buriko burarira canke uvuye mu buzima nkuko Vyizigiro yavuze yuko agakiza katwegereje nukuvuga Kristo Yesu ari hafi kuza, n'igihe azoza warapfuye akaguhindura ukazuka, uzuzuke muri ubuzima bw'uyu munsi wari ufise imbono ya Kristo Yesu, umufise gutya ukazuka umufise, maze Yesu akakuzura umufise, akakona ko umufise. Bitangura uno munsi. Yesu ashimwe cyane. Bitangura uno munsi urondera Yesu kugira ngo umanutse gateo kava mu mbono, nukuvuga ubuzima bwawe ivyo urondera, ibi vyubahiro bariko baravuga, iyi nzara uri kurumva, aya marushwa uri kurumva, ntibikubuze kuba ufise ca kindi kiruta vyose ushaka kuronka. Naco sikindi nawe subundi ni Kristo Yesu. Iyo niyo bita imbono. Mu Gifaransa bayita vision.
usanga muri ubuzima bwa misi yose mbere atana vision dufise, tuba dufise ama objectif, nuko tuba dufise amahangiro, ndashaka kubaka inzu, ndashaka baberekanye, ndashaka kurongora, ndashaka imodoka. Utwo n'utuntu duto two gushikako. Muga ico dutegerezwa gushikako Imana mbere yanashize hano ku isi nuko tugira Kristo Yesu, tumushira hejuru, maze ivyo dukora vyose naho twogenda dusinzira tuvuga tuti turiko turakora ibitujana bikadushikana kuri ryahangiro, kuri Kristo Yesu. Yesu ashimwe cyane. Wewe warufise irihe hangiro? Dusome ijambo ry'Imana tubona mu Bifilipi igice cya 3 ku murongo w'indwi n'uw'umunani. Havuga hati, ariko ivyahora bimbera inyungu ndavyumvira ko ari ubuhombe ku bwa Kristo. Eka mbere n'ibintu byose ndavyumvira ko ari ubuhombe kubw'ikibirengeye nico kumenya Yesu umwami wanje. Kubw'uwo nahombye ibintu byose, ndavyumvira ko ari ishano kugira ngo ndonke Kristo. Yesu ashimwe cyane. Uyu ni Paulo ariko arabwira Abifilipi, ababwira ati bene data munezerwe mu mwami wacu, kandi kubandikira bene ivyo nikundambira, kandi namwe kurabaremesha. Munezerwe mu mwami wacu. Galeri yahiye ufise Kristo imbere, umubona ko ari ryo hangiro ryawe, uramenya uti hariho ndiko ndakurikira, hariho nshaka gushika. Galeri yahiye ntibimbuza gushika, ntibimbuza kubandanya urugendo nja aho ntanguranirwa. Nciye mu marushwa nkashikirwa no kubura uwanje cyangwa ukabura uwawe, tukabura abacu, hari ahantu dusiganirwa, hari uwo twashize imbere dukeneye kuzoronka. Yesu ashimwe. Iri jambo rero ntirinyubatse uyu munsi gusa, ryanyubatse kera, ryanyubatse kera. Reka dusubireyo kuri umurongo w'indwi. Ufise agaca umurongo uhaca umurongo, havuga ngo ku bwa Kristo. Mu Gifaransa havuga à cause de Christ. Mu yandi majambo havuga ati kubera Yesu. Kubera Yesu. Kubera Yesu hari ibintu nahevye. Kubera Yesu hari byabe inyungu kuri jewe nahevye. Paulo mwese muramuzi, kumbure abacakira agakiza batarasoma Bibiliya ni batamuzi. Mugabo Paulo yari umuntu mukuru, yari umuntu w'incabwenge, yari umuntu ari mu butegetsi, yari umuntu umwishikira hose, agenda akavuga ati ibyo musanzwe mwumva muri iki gihe hirya no hino ku isi. Yaragenda akavuga ati mu micete nyandikira utariko nikashe, nta bantu nshaka gufyonda hariya. Paulo yari umuntu ashika hose,
izo zari inyungu kuri we, kuko aho yaca nk'umutegetsi bamwubaha bamutinya afite igitinyiro. Abategetsi iyo bari ku butegetsi nkuko bayivuze yuko baronka ubutunzi tuza ku isi hari banga tutazi, abari ku butegetsi hari ukuntu baronka ubutunzi burenze n'imishahara yabo, kuko urabibona muramubibona bakwiga umushahara ahembwa ugasanga ariko arabaho ukurenze ko umushahara ahembwa, ikibanza abari mu kikabimwemerera. Mbwa Paulo ivyo vyose avuga ati byose nabihomvye. Yesu ashimwe. Amaze guhura na Yesu Kristo akamufata mpiri, yaravyemeye ati ndafashwe mpiri. Aramenya muri we ataha, kuko yarashobora no kubana Kristo Yesu agasubira akavuga ati nsubira mu butegetsi. Ivyo ndamaze iminsi 3 ntabona birabisha, ariko yafashwe mpiri. Yesu aramufata gushika naho ariko aravuga ngaha, avuga ati ubu nta kindi nkora nukwiruka ntanguranwa kurondera uwamfashe kugira ngo nanje ndamufate. Amugira vision, amugira imbono, ata ubuzima bwanje ubu nta kindi ni Kristo Yesu, ni Kristo Yesu. Aravuga ati kubera Kristo Yesu. Iryo jambo ni jambo nkunda cyane. Kubwa Kristo wa mugore we wananiye, mbwa kubwa Kristo nta n'ikintu ushobora kugukorako. Wa mugabo uri umugabo wanje urananiye, ivyo ukora birarenze gutahura. Yesu ashimwe cyane. Ariko mvuga nti ujanira ijambo kubera Kristo ishavu narahevye, no kubabara narabihevye, gutanga imbabazi narabironse kubwa Kristo, kubera Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ndashaka wumva agaciro ka Kristo Yesu, nta kindi kundarondera, nta kindi. Wumve agaciro n'uburyohe n'ubushobozi bwa Kristo Yesu. Yotuma uheba bya bindi byose bikunezera sindabizi, bya bindi byose ushira kwa amaso sindabizi, bya bindi byose byotuma utihangana sindabizi, bijya byose bavuze ko bishobora kuba ari amarushwa, bijya byose bavuze ko ari wo munezero uwo shinga kwijishwa avuga uti ibi ntawo korako. Mugabo ushika uvuga uti kubera Kristo Yesu byose yarabihomvye Paulo, kandi ibi bikaba icitegerezo kuri twebwe ko natwe ariko tutegerezo kumera. Aravuga ati nico gituma kubw'uwo nahomvye ibintu byose, ndavyumvira ko ari ishano kugira ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we. Mboneke ko ndi muri we ntafise ukwanje kugororoka kumwe kuva mu vyagezwe, ariko mfise kumwe kuzana no kwizera Kristo, niko kugororoka kuva ku Mana guhabwa uwizeye. Murazi yuko Kristo Yesu atahanda tujana, ahana twinjiza hambere no kugororoka. Ukugororoka nukuba batunganya imbere y'Imana. Mugabo ko byananiranye yuko umuntu ashobora kwitunganiriza ngo abe umugororotsi, Paulo avuga ati ntayivye byose kugira ndonke Kristo, mboneke yuko ndi umugororotsi, mboneke ko Kristo ari muri je nanje ndi muri we, gutyo mboneke ko ndi mugororotsi bitavuye ku kwizera ibyagezwe, kuko ibyagezwe byarananiranye, ariko mvise ukugororoka kuva ku kwizera Yesu yadupfiriye. Yesu ashimwe.
ufise Kristo, ufise ihangiro, ufise imbono, imbono irakubwira ibyo utegereza gukora. Imbono irakubwira ibyo utegereza gukora. Amashuri bucatangura, abanyeshuri imbono bafise nuko bamenya. Muga sinzi ko hari ufise imbono yo kuba umushikiranganje muri vyo ariko ariga mu vyo yifuza kwiga, sinzi. Tuba abantu bafise imbono. Ubuzima bwacu bw'impwemu n'ubuzima bw'umubiri, kuko ubw'impwemu buganza bw'umubiri, nta yindi mbono dukwiye kugira imbere y'ibindi byose, ni Kristo Yesu. Nta yindi. Kristo Yesu abe imbono yacu kugira tumuronke. Nico gituma Paulo acavuga ati kubw'ivyo ibintu byose narabihomvye, kandi uduze gato yo kabandanya amajambo arakubwira ati ngwenda nk'usiganwa, nguma nsiganwa kugira ngo ndabe ko Kristo Yesu no muronka, no shika aho yaduhamagariye gushika, kuko Yesu niwe atwereka aho dutegereza gushika, aho umuhamagaro wacu ushika, ariho Kristo Yesu ari. Ati nta kindi nkora, ndiruka nibagira ibiri inyuma. Ivyashitse byose, ivyo Paulo yakoze byose aravyibagira. Galilea yarahiye, ibagira ko yahiye. Wibuke yuko hari wari waguhaye bijya wari ufise uyu munsi, kandi ataho yagiye ni Kristo Yesu, ejo azosubira aguhe, unasumbe no kuba uko waruri uyu munsi. Nta wundi abishoboye. Yesu ashimwe cyane. Nta wundi yobikora. Kuko baririmbyi babivuze ati tuza muri iyi si atakintu tuzanye, mugabo hari ubitanga, nta wundi ni Kristo Yesu. Abe imbono yacu. Abe imbono yacu. Imbono no kuvuga aho dutanguranwa kure, dutereza kuzoshika nyuma y'ibindi. Aho niho haturongora ivyo dukora ku munsi ku munsi. Ku munsi ku munsi ukora gute? Urongowe niki? Niba urongorwa n'ubuzima bwa misi yose, kuko n'ubundi niko tubayeho, turongorwa n'ubuzima bwa misi yose, tukarondera imisi yose, combo c'abana kazinduka yiruka, ku mugoroba akagaruka, harigihe yibagira no yarushe, no kuryama asenze, ivyo vyose bigashika. Mugabo ugwa uvyuka, ibuka imbono ufise. Kubera imbono ufise ntushobora kurara utavuganye n'uwo ushaka gushikako, kuko niyo rufunguzo w'ubuzima. Yesu ashimwe cyane. Niwe rufunguzo rw'ubuzima. Arongera akavuga ati kubw'uwo byose ndabiheba kugira ngo mboneke ndi muri we, kandi ndamumenye, menye ubushobozi bwo kuzuka kwiwe, mfatanye imibabaro yiwe, kandi nshushanye n'urupfu rwiwe. Amen. Imbono hari ivyo gusaba gukora. Aho ushaka gushika ico bigusaba gukora. Aho tugeze ko imbono yacu ari Kristo Yesu, tukwiye ko ariyo tugira imbono, ariwe tugira imbono. Biratubwira yuko dukwiye kumumenya. So kumugira imbono gusa. Dukwiye kumumenya, kandi ijambo kumenya tubibuke ko ari ijambo ryo kugirana ubumwe, ni ijambo ryo kwinjiranamo, ni ijambo ryo kumenya n'ivyo abandi badashobora kubona kuri uwo muntu mwamenyanye muzinanye. Ndamumenye, menye n'ubushobozi bwiwe. Birakeneye ko umumenya. Birakeneye ko tumumenya. Ati mbandaniriza aho dutanguranirwa ku mpera y'umuhamagaro wo kuja mu ijuru. Yesu ashimwe cyane. Reka dusome amajambo turiko turatera guheza. Dusome amajambo dusanga mu Baheburayo 12. Abaheburayo 12 ku murongo wa 2. Ku murongo wa 2 avuga ati dutumbere Yesu wenyene.
duhere ku wa mbere. Nuko natwe ko dukikijwe n'igifungu c'ivyabona kingana gityo, twiyambure ibituremera vyose n'icaha gikunda kutwizingira ko vuba, dusiganirwe ibyo twashizwe imbere twihanganye, dutumbereye Yesu wenyene. Niwe nyanduruko yo kwizera kandi niwe yagusozereye uwo kuko umunezero yashizwe imbere yihanganiye umusaraba, ntiyagira ikindi isoni zawo, avyagira iburyo bw'intebe y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Amajambo aratubwira ati muri urwo rugendo turimo tuko turaja aho twashinze, aho twemeye, aho twabwiye imitima yacu ari no dushaka gushika, kenshi dushaka gushikako ku mpera, tugende dutumbereye uwo nyene, ico nyene Kristo Yesu. Kuko n'ubundi mu buzima niko bigenda. Imbono ufise ni gukoresha, ni ugenda uraba, ugenda uyiraba maze ugakora ivyo gushikana kuri yo. Na rero Kristo Yesu ijambo rikatubwira ati tugende dutumbereye Yesu wenyene, nukuvuga tumuhanze amaso, nitugende dusamara, nitugende turaba hirya, tugende turaba Kristo Yesu kujya wenyene yavuze ati ni jewe nzira, niba yoba ihangiro ryacu, niba yoba imbono yacu, nta wundi ashobora kudushikana kuri iyo mbono atari Kristo Yesu. Kuko imbono ya Kristo, imbono kugira Kristo Yesu imbono, nuko dushika naho ari, maze tukazohindurwa nkuko ijambo ritubwira, dushitse ahari tugasa nawe. Dutumbere Yesu wenyene, kuko muri ivyo vyose ducamo, dutumbera Yesu wenyene, kuvuga ugenda ari uraba, tugenda ari dutumbereje kwa maso, tuzomubona ko bijya vyose tuzi yakoze. Tuzobona ko ari nyanduruko yo kwizera kwacu. Tuzogenda turongorwa tubona ko nawe nyene mu byo turiko turacamo yabiciyemo, kandi ngo yavyihanganiye. Ijambo ry'Imana rikavuga ngo nta n'icyaha yakoze. Tuzobona tumuhanze amaso, dutumbereye wenyene, tuzobona ko atagize isoni z'umusaraba. Yaremye umusaraba wikorera kugira ngo awujane aho baza kumubamba, bamubambirayo, arababazwa. Tuzobona ivyo yaducunguye, tuzobona ko avyagiye uburyo bw'Imana. Tuzoca tubona kandi twiteze ko Yesu ava mu ijuru, azova mu ijuru nkuko abarivyo babivuze. Tuzobona ko azohindura imibiri yacu y'ubufafara bwacu, imibiri ikazoshwanywa n'umubiri wiwe w'ubwiza. Uyu munsi usanga nkuko namye ndabivuga, abantu batazi iyo bariko baraja. Ivyo duhura navyo bidukura mu mwanya, bikadukura mu kibanza. Ivyo turonka vyiza bikadukura mu bibanza, bikaba ivyo tubandanya kubona. Imana idufashe cyane. Ariko igikwiye nuko tubona Yesu ari hangiro, ariwe dushaka gushikako, kugira ngo tuzomuronke gushika ku impera y'ibihe. Akaba ariyo tuzoba dufise, akaba ariyo tuzoba twaronse, akaba ariyo tuzoba yadutumbereje mu buzima bwa misi yose. Hari abantu benshi haruhande ya Kristo Yesu. Kristo Yesu yari afise imbono. Yari afise imbono y'ishengero. Yari afise ishengero kubona ingene rizovuka. Yarabona ivyo azorikorera, yarabona ukuntu rikenewe. Ivyo rero kubera imbono yari afise, vyatumye Kristo Yesu yemera kubabazwa. Ntutinye kubabazwa kubera Kristo Yesu. Aho ibintu ivyo uri kuracamo, ivyo uri kurabona, ubibwira uti kubera Yesu, kubwa Kristo ndazi ko nibindi nzobironka. Kubwa Kristo ndazi ko intsinzi afise.
mwamwe mwatumye ibibiba ku bwa Kristo ndazi ko ibizovaho nkasubirana umunezero. Hari ibyasezeranywe kandi hari n'ababibonye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo bashobora kuba baragiye batarabibona mugabo bagiye badahimutse. Mu guheraheza Mose yari ahantu heza. Yesu ashimwe cyane. Mose yari ahantu heza mugabo ijambo ry'Imana riratubwira yuko yahevye kuba umwana w'umukobwa wa Farawo. Aravuga ati ndabihevye. Kubera iki? Kubera yabona umunezero uri imbere w'umuhamagaro yari afise muri we. Aremera arabiheba kubw'imbono yari afise imbere Imana yaramweretse. Uyu munsi rero turiko turasangira no majambo. Hari wandi y'amajambo yose yavuzwe. Nagomba mvuge nti uyu munsi ufise iyihe mbono? Ijambo ry'Imana rivuga ngo ijambo ryawe ni itara ry'ibirenge byanje. Udafise imbono Imana irashobora kuguha imbono. Irashobora kuvyura muri wewe kuronka imbono y'ubuzima. Ukamenya ko ukwiye guhanga amaso Kristo Yesu. Ukamenya ko ukwiye kugenda utumbereye Kristo Yesu. Ariyo ubona ku mpera y'urugendo rwawe. Kandi ukagenda utanguranwa nk'uko Paulo nawe yavuze ati byose narabihevye. Nivyo nahebeshejwe nibihe bibi navyo nyene ndabibona nk'ivyo nahevye. Nagomba mvuga nti udafise imbono utari ufise imbono Kristo Yesu, ushaka ko ugira imbono Kristo Yesu, uhaguruke dusenga Imana. Abarimvye bashikana. Ijambo ry'Imana riravuze navuze ko rifite ububasha. Naguma wumve ko rikora muri wewe. Ribaza riti urafise imbono Kristo Yesu yari imbono yawe. Kristo Yesu niwe wabona ko utanguranirwa kuzoronka kuzoshikako. Ukaba iyo mbono utari uyifise, haguruka dusenga Imana. Ukaba ukeneye imbono irishirije no mu buzima busanzwe, kumbure mu buzima warimo uri kuracamo, hari ahantu ubona uti simbona aho nzoja, simbona iyo ndiko ndaja, haguruka dusenga Imana kubwawe. Imbono nuko ubona yurukiraja ahantu kure, ahantu ushaka kuzoshika n'ivyo uzoshikako, ariko urashobora kuba udafise imbono. Mvuge nti haguruka dusenge, umva akeneye kuronka imbono ya Kristo Yesu mu buzima bwiwe. Abona ko Kristo ari we akwiye gushira imbere, arondera akeneye kuzoshikako, agakora ibijanye no kurondera Kristo Yesu. Avyaguruke dusenga Imana. Yesu niwe nzira y'ukuri. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Haleluya. Yesu niwe nzira y'ukuri. Mugihaguruka nsabe abahagurutse bashikirana imbere. Yesu nzira. Kugira dufatanye gusenga bari hafi. Yesu usantaye. Nzira. Usizuba. Twaboneramo gukiza ni Yesu gusa. Yesu nzira. Yesu nzira. Yesu nzira y'ukuri. Ijambo ijuru yo nayindi nzira. Usizuba.
turaguha icubahiro uhoraho mana yacu, turagukengurukiye iki gitondo ciza, igitondo c'umugisha, igitondo twibukijwe ko atawundi dukwiye gutumbera atari Yesu Kristo wenyene. Yesu niwe nzira, Yesu niwe kuri, Yesu niwe bugingo. Abakwizera, abakwakiriye ubibahera ubuntu, bagacika abana b'Imana, bakaba mu mugabane w'abana b'Imana, bakinjira mu masezerano y'abagororotsi, abizeye babiherewe ubuntu. Ariko kandi ubwo rugendo tumaze kurutangura, ngo nta wundi dukwiye kugira imbono gushika ku nsozero y'umuhamagaro wacu, nta wundi dukwiye kugira intumbero, nta wundi dukwiye gutumbera, nta wundi dukwiye kuraba atari Kristo wenyene. Turagushimiye Mana kubwa rino jambo, ijambo ritubereye nk'icirore twiravyemwo, aho dusanze ibihuhusi duhura navyo muno rugendo bidutera kuraba ku mpande. Ikindi gihe tukiganyira, ikindi gihe tugata umutwe, ikindi gihe tugakumbura ivya kera. Ariko kandi Paulo ngo ivyahora bimbere inyungu kera ndavyumvira ko ari ubuhombe, ndavyumvira ko ari shano kubw'ikibirengeye ca vyose ariwe Kristo Yesu. Mana dushoboze, Mana tugirire neza, Mana ntidusubire inyuma, Mana ntitukuveko, ntihagire ikindi kintu na kimwe dutumbera. Business ziriko ziragenda neza canke vyahombye, akazi kagenda neza canke vyanse, umubiri amagara yacu ameze neza canke amagara yacu yanse, abadukikuje tubanye neza batwapresya canke badusuzugura, badutaye. Mana dushoboze ntihagire ikindi kintu na kimwe dutumbera uretse Kristo wenyene. Shoboza ubugingo bwacu Mana, shoboza ishengero, shoboza abakwizigiye, mbere ushoboze n'ababene data Mana bateye intambuko Mana, bariko barakubwira, bariko barakwereka ivyabananije, ivyabagoye mu rugendo, bituma batumbera ibindi, bituma batumbera abantu. Mana shoboza buri muntu wese, utanga imbabazi umwe wese aho byamugoreye, umugirire imbabazi, umugirire ikigongwe. Ariko kandi twese hamwe twambikwa inkomezi, twumve ko ivya kera tudakwiye kuvyumvira ukundi, ariko dukwiye gutumbera Kristo ariwe akwiye kuba imbono yacu gushika ku nsozero y'umuhamagaro wacu. Uzobukoze Mana yacu. Abahisemwe kukwakira, abahisemwe kukwizigira, Mana ubakire mu bwami bwawe. Mana nabo bacika abana bawe, ubaharire ivya kera byose, uno munsi bahindura ivyaremwe bishasha. Uzobukoze Mana. Urakoze kumvise gusenga kwacu, urakoze kutanza imbabazi, urakoze Mana kutwongera inkomezi mu rugendo. Turabigushimiye mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.